Ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimo agateka kazina muntu bwafashe ingingo ko abana baba canke biyerereza mu mabarabara bazoba bahavuye mu kiringo kitarenze indwi zibiri. Iruhande y'abo bana hiyongera ko abantu bose basegerereza mu mabarabara. Mw'itangazo ryasohowe n'ubwo bushikiranganji rigasomwa n'umunyamabanga ntayegayezwa Felix Ngendabanyikwa avuga ko kiretse ko biteye isoni kubona hakira abantu basegerereza mu gihugu cikukiye, umwana ngo suwo kuba mw'ibarabara kuko ibarabara atari rerero. Kubwiwe umwana ikibanza ciwe ni mu muryango maze agaheza akajanwa kw'ishure. Nuko hari impamvu turi ubushikiranganji bujejwe agateka kazina muntu. Muri ico c'agateka kazina muntu harimwo abo bana canke abo bantu bagendana ubumuga, tudategerezwa kwemera yuko abana baba mw'ibarabara canke abo bagendana ubumuga baba mw'ibarabara, kuko ibarabara si rerero. Umwana ikibanza ciwe ni kw'ishure, ni mu muryango. Twari dusanzwe tubikorerako, mugabo dushaka yuko dushirako agasunuzo. Ntivyumvikana yuko mu gihugu cikukiye buca duhimbaza imyaka 60 dushaka gushishikara kubananya tubona abantu basegereza mw'ibarabara na cane cane mu bisagara. Nakera abantu barakena mugabo bakinyi ntibaca baja mw'ibarabara. Ni naco gituma leta yashizeho urya munsi mukuru wo gushigikirana mu kibano kugira ngo tugarukana ku gatima ko twarabonye yuko abantu batanguye kuba basatuntu twanje, ugasanga abantu ntibagifashanya. Nico gituma rero tugira tuti dukorere kuri aba bene wacu bari mw'ibarabara, tubakure kuko nta teka ririmo rihari. Ku kibazo co kumenya kabirya boba bazanye muri ico gikorwa bivanye ngo nuko nubundi bahora bavuga ko bagiye gukura abana mw'ibarabara ariko bikaba imfa gusa, Felix Ngendabanyikwa avuga ko bazisunga amategeko ariko ngo hariho imigwi yigishijwe izofasha muri ico gikorwa. Nk'ubushikiranganje dufise ibigo biri ngaho i Bujumbura na cane yuko ari usanga hari abana benshi. Ibi bigo biracakora ako kazi gushika ni kahera, kandi barabimenyereye cane. Barabakira abo bana, bamwe si n'abana urumva n'abakuze. Ivyo bonona baravyonona tukemera ko bagira amakase n'ibiki, mugabo tuba tuzi yuko hariho umurongo dushaka kubashiraho, kandi harabo tumaze kubona ko bimaze gukunda ko bavayo, kuko ubu nyene turiko turavugana twari tugeze hafi kubitigira ibirenga 5,000 by'abana bavuye mw'ibarabara. Uretse gusa ko iyo fenomene yisubiriza kubera ko arasubira imuhira, kubera ko uyu mugambo utari bwatangure wuko twigisha imiryango, tukigisha nabo bana, tukabereka igituma ibarabara atari ryiza, aracagaruka. Harabava imuhira kubera yasunitswe n'abavyeyi, genda uturonderere. Harabava imuhira kubera yakoze amakosa muhira, agakwepa kirukanga atabavyeyi akagenda. Ugasanga rero ni kibazo. Mu gihe rero umusendeye gusubira imuhira, utaratora neza icatumye avayo, aragenda ukamushikana muhira, bakimubona baranezerwa gatoyi, mugabo nyuma yaho ico bibandanye kwa kundi nyene. Nico gituma dushaka gukoresha abajeje intwaro hasi n'abaduserukira hasi. Ikibazo kiri harya nyene, ikibazo ni icingo n'imiryango. Nayo abana bakuriye mw'ibarabara mbere bamwe bakanahavyarira, ubushikiranganji ngo bwariteguye uko bazobigenza. Abarikuriyemo cane urumva ca yitwa nk'ubutagira bamwe twita batagira aho bamuka cyangwa batagira iyo ishinge na rugero. Kuri abo mu bushikiranganji turimwo harimo igisata kijejwe gusubiza mu zabo abaziteshejwe. Umva ko ntiyaruteje ko ntago yigeze. Mugabo abo nyindi kategori tuzofata muri uwo mwanya tuzoba turiko turatoza ivyabo. Turazi yuko ayo makata azoba ari menshi, tuzoheraheza turabe tuvugane n'abajejwe ivy'amatongo n'ibindi kugira turabe yuko hari ahantu tubashira, kuko nta murundi n'umurundi kazi n'umwe tuzogira tuti subira mw'ibarabara w'ikibazo twabuze umuti wacu. Dutegerezwa gutora umuti, yaba uri maze imyaka 10, yaba maze imyaka 15, tuzotora umuti kuri bose kugira ngo
bose baje mu gateka kabo. Ubushikiranganji busaba intwaro zo hasi gufasha mwishigwa mu ngiro y'iyo ngingo ndetse n'abanyabashengero kuko ngo bafise ijwi rishika kure kandi rikora ku mitima.